mugishikirizwa na televiziyo umuvugizi Inyurabwenge. Uyu munsi tugiye kuyaga namwe amategeko indwi adufasha kumenya urutonde rw'ivy'Imana yaremye ngaha kw'isi. Mbe mwari muzi yuko ibintu Imana yaremye byose biri mu rutonde, kubera iki twebwe tugomba kuba abantu bo mu kajagari? Nta kintu na kimwe kiba ngaha kw'isi Imana itaremye mu rutonde rwayo. Bibiliya rero igitabo c'Imana kigaheza kikavyemeza mu mapassage biblique canke mu mirongo imwe tuza kugarukako muri kino kiyago c'uno munsi, muri no nyurabwenge y'uno munsi. Tugomba rero kumenya urwo rutonde rw'ivy'Imana yaremye, kugira ngo dushobore kumenya kubana nayo mw'urwo rutonde nyene. Si n'Imana gusa, mugabo tunabane neza n'urutonde rw'ivyo bintu Imana yaremye. Ikintu cyose Imana yaremye kiri mu rutonde. Tugomba rero kumenya kwihuza n'iyo Mana, mugabo kandi n'ivyo Imana umuremyi wacu yaremye. Nta mwubatsi n'umwe atubakira mu rutonde. Kandi mu ijambo ry'Imana nyene mu itanguriro twumva ngo Imana ihejeje kurema ngo byari byiza cyane. Mbere suko itaranaheza ihejeje kurema ikina kiriya ngo byari byiza cyane, byari byiza cyane. Ku munsi wa mbere irarema, wa kabiri irarema, kugera ku munsi w'indwi. Inyuma y'icyo cyo cyose ihejeje kurema ngo byari byiza. No kuvuga yuko byari mu rutonde, kandi urutonde rwiza. Amategeko indwi Imana yaremeyemwo ibintu vyayo, amategeko agenga urutonde rw'ivy'Imana yaremye, ordre divin de la création, niyo tugiye kuyaga ko mu nyurabwenge y'uno munsi. Kaze kamarade kuri televiziyo umuvugizi mu kiganiro Inyurabwenge. Tuje rero ku muriri kimwe kimwe ukwacu. Amategeko naya. Ibintu vyose bikomoka ku kintu kimwe. Ibintu vyose tubona ngaha mw'isi bikomoka ku kinyabuzima kimwe. Abiga za filozofiya, abiga ivyirwa bijanye n'amascience, bose n'abandi baremeza yuko ivyo dufise vyose ngaha kw'isi bikomoka ku kintu kimwe. Ico bitaniye ko gusa nuko kuntu babisigura, canke ico kinyabuzima kimwe amazina bacita, mugabo twebwe twemeza yuko ico kinyabuzima citwa Imana Data mushobora vyose yaremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Iyo tuvuze ibiboneka nivyo mubonesha n'amaso yacu. Imbere yanje ndabona amamashini, ndabona ama microphone, ndabona kamera ariko iradufasha kuronka amajwi meza, ndabona abantu, ivyo nibiboneka. Mugabo hari bitaboneka bindi, kandi burya ntimwibaze ngo ibintu bitaboneka ngo nivyo bikeye, nivyo vyinshi. Ivy'Imana yaremye bitaboneka nivyo vyinshi. Nga turaza kubona ingene byo nyene tubiboneramwo iyo Mana yacu. Ikintu cyose gikomoka ku kinyabuzima kimwe. Ugiye rero no mu nkuru nziza muri Yohani kigabane ca mbere akarongo ka mbere, kuva na mbere hose jambo yariho kandi yamye ari kumwe n'Imana. Kuva na mbere hose jambo yariho kandi yamye ari kumwe n'Imana. Ngo byose byaremwe ari kumwe n'Imana, yarabona byari kumwe nawe kuva na mbere hose. Byose rero biva ku Mana. Niyo yaremye ijuru n'isi ikoresheje iki? Ikoresheje ijambo ryayo. Byose byaremwe n'Imana. Nibyo byose utunze. Ufise amamodokari, ufise amazu, ufise ibikoresho sindabizi, ubwato, indege. Uretse gusa yuko ivyo bintu babihinguye, uretse yuko babikoze mu bundi buryo barabitransforma, byaremwe bihingurwa mu byaremwe n'Imana. Nta kintu na kimwe. Tuvyumve rero ngaha kw'isi, ibyo dufise byose tubikesha ubwiza bw'Imana nzima.
ivyo dufise vyose tubikesha ubwiza bwawe Mana nzima. Twagomba rero mbere gushimira Imana imisi yose, tukama tuvuga duti Mana warakoze. Niyo tunyoye amazi, niyo ari amazi ni ingabire y'umukama. Iyo turose byo gufungura, twafunguye ibiharage, twafunguye ubugari, ibigori, sinzi, biriya byose twagomba gushimira Imana kuko yabiremye kubw'urukundo rwayo, ibiremi bituremera ngo dushobore kubifungura duhimbarwe. Mbere umuntu ibimuha kubiganza. Bidufashe rero kumva two kwihuza n'iyo Mana yaremye ikintu cyose mu rukundo kugira ngo noneho kitugirira akamaro, gishobore gutuma tuyininahaza. Biba rero bibabaje cyane, birababaza umuvyeyi Imana yacu mu gihe tutaha agaciro canke dufata minenegwe canke twitirira ivyo Imana yaremye, aho kuyishimagiza tukavyitirira nyene vyo, tukanavyubaha, tukabibungabunga. Bidukikije vyose twagomba kubibungabunga kubera yuko n'ingabire Imana yaduhaye, kandi ico Imana yaduhaye cose yakiduhaye mu ntumbero nziza, yakiduhaye hari igituma. Nta kintu na kimwe kihari ngaha kw'isi kugihamana, hari igituma. Rero tumenye kubaza Imana duti mbega Mana, iki nibi ntashoboye gutahura bihari kubera iki, nagomba kubibungabunga gute? Icyo umuntu atovuga coco n'umuntu, nta muntu n'umwe yabayeho ku bwa accident, nabwo yabayeho mu buryo bujange buriya, hari imvo, hari igituma. Yumvire rero kwa kuntu uhora ufite abantu ucira urubanza, yumvire hamwe uhora ugira abantu durakumira mu buzima bwawe, mbere ukabica, si ukubica gusa ukanabatwara no mu mutima wawe barapfuye, gushika naho umutima wawe uwugira imva, kubera yuko utwaye abantu wamaze kwica ukabicira muri wewe. Ugira nabi cyane kubera yuko tuba dusuzuguye Imana mu yandi majambo iyo dukumiriye umuntu n'umwe, kuko ameze, kuko uko kuntu ushobora kumuraba inyuma, we kiringene gisa, ngene gwirabura, ngene ruraba, hamanwa, uravyumva abantu tukamera uko. Kujya no gusuzugura Imana umuremyi wacu kubera yuko hari igituba. Mbega urazi ko ayo manwa hari umuntu yaraba agahimbarwa no mu bantu nyene ngaha kw'isi? Hari umuntu ashobora kubona urutwe rw'umuntu ejo bundi bariko barabaza ngo mbega ngujya mugore ufise, umuntu umwe babaza ntiyari jewe, ujya mugore ngo wamushimiye iki? Ati reka ibyo namushimiye hajya n'akayobera bahenga ngo nimishatsi ngo ziya ntetere vraiment ngo kubahuka, ngo umugore w'imishatsi y'intetere ziya ntetere nizo nashimye, iyo ndazibonye ndaninahaza Imana. Ngo narujya rurenge. Ati reka ati iyo mbonye rujya rurenge gwiwe ndavuga nti Imana nagahambaye. Kubera iki? Yaramaze gutahura neza yuko atakintu na kimwe Imana yaremeye ubusa, yabiremye ifise intumbero igere ku muntu hoho nagahambaye. Ntiducumure ku Mana rero, ntiturogote ku Mana, nitwitiranye nayo, nitwiyaturire ko novuga erega mvuge ntimivumo mu gihe turiko turakengera ivyo Imana yaremye bitugarukako. Ntitubikore rero kubera yuko hari impamvu, hari igituma. Tugomba kubaha, gusonera gose ivyo Imana yaremye, kandi ibintu vyose Imana yabiremye kugushaka kwayo. Yaremye ijuru n'isi rero ikoresheje ijambo ryayo. Iyo Mana nayo ni mutima, kuko bayisenga bose bayisenga muri mutima. Inkuru nziza ya Yohani ikigabane ca 4 umurongo wa 24, abayisenga bose bayisenga muri mutima. Rero muri twebwe twese turabwirizwa kubaha ico kinyabuzima gisumba ibindi binyabuzima. Data wa twese arengeye kuvuga mu izina, ahimbazwa n'abantu kw'isi yose, agahimbazwa n'abamarayika, abantu barafukama. Ya Mana imwe yobo yatubwira ngo irashobora kurengana ngaha ntihagire ubimenya. Niyo Mana tugomba kubaha, navyo kugora mu buryo bwari bwo bwose. Iyo Mana uyubahe cyane, kuko ngo muri yo turafise ubuzima twese. Amen. Muri yo turafise ubuzima. Mu gitabo cy'ibyahe nako ibikorwa by'abatumwa kigabane ca 17 umurongo wa 28 mubandanye ngo muri we turafise ubuzima. Tu est connecté à Dieu qui
qui est la source de toute l'existence. Ibintu byose biri mu Mana, birabwa mu Mana iyo isanzwe ibazwa canke ariyo soko y'ikintu cyose, ikinyabuzima cyose. Nivyo rero iryo tegeko ndagite mbere rya kamere mugabo ridufasha kumenya yuko ibintu byose byamuka ku kinyabuzima kimwe arico Imana Data wa twese. Nibisanzwe yuko bufise irindi zina wita ico kinyabuzima mugabo twebwe twemeza yuko ari Imana umuremyi wa twese. Ubugira kabiri, tegeko rya kabiri, tegeko rya kamere ridufasha kubona neza ingene ivyo Imana yaremye biremye mu rutonde rwayo, ibiri hasi nivyo biri no hejuru. Ikintu cyose kiri hasi, ibintu byose tubona ngaha ku isi nivyo biri no mwijuru no hejuru. No kuvuga hariho uguhura kubitaboneka nibiboneka. Lo physique, ibyo tubonesha amaso ngaha nibyo tutabonesha amaso, hari haho bihurira. Murabe mu nkuru nziza ya Matayo ikigabane cya 6 umurongo w'10. Yesu igihe abatumwa be bamubwira ati twigishe gusenga nkuko Yohani yavyigishije abatumwa biwe, yavuze gute? Ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bigirwe ku isi nko mwijuru. Mwari bwavyumvire ko ibyo ushaka bigirwe ku isi nko mwijuru. Ibiri hasi nivyo biri no mwijuru. Nimwe nababwira aheruka namwe ni murabe, ariko turiga chakras, ingene mu mubiri w'umuntu yashizeho Imana imbaraga zikomeye cyane indwi. Murazibuka? Mutazibuka mugende mu archive yo muvugizi TV narazibabwiye imbaraga indwi. Ziriya mbaraga indwi rero ziza guhura na ya masi indwi dufise mu kirere. Ya masi murayazi, biza guhura na ya misi indwi dufise mu misi indwi. Ramwe nababwira canke nzo bigaruka ko umunsi wavukiye ko birafite ico bifana niri yasi imwe muri ari ya masi Imana yaremye. Wavutse kuwa mbere lendi, hari ico bifana n'isi bijananye n'umunsi wa lendi. Ni kuvuga yuko ibi tubonesha amaso yacu hari ico bifana nibiri mwijuru. Nibiri mwijuru. Le monde physique doit refléter les lois spirituelles de Dieu. Utabona neza ibiri ngaha mwisi, nico gituma kino kiganiro caje. Igihe ibi byo mwisi bigucanga, bizokugora no kubona nashaka no gutahura ibijanye n'ijuru, kubera yuko uyu munsi Imana tuyibonera mu byo yaremye, kandi ibi tubona ku isi birabwa cyo kimwe nibiri mwijuru nibiri hejuru. Nico gituma Izaburi ivuga iti ijuru rirayaga ku Imana ninahaye. Igihe twihweje ivyo yaremye, igihe twihweje ibicu hariya hejuru, ijuru riraninahaza Imana. Woja kure gatoyi, igihe Yesu bamubambye ku musaraba amaze gucikana, isi yaranyiganyize. Kwijuru haza ubwira kabiri. Mu yandi majambo, ibibereye ku isi hejuru habimenye, birafatanye, nibiri kubiri, birafatanye. Muri Eklezia Katolika mu ngoro y'Imana turi mu nkuka y'imisa, tukabiririmba n'umutima ugera kure. Ijuru n'isi bisazwe n'ubuninahazwa bwawe Mukama. Ivy'Imana yaremye rero biratwereka ubukuru bwayo. Muje no mwijambo ry'Imana mu cete canke mwibaruwa umutumwa Paulo yandikiye abaromani kigabane ca mbere umurongo wa 20. Ivy'Imana yaremye biratwereka ubukuru bwayo. Iyo twihweje isi tukibaza tubega isi ihagaze kuki, mbega isi ishigikiwe n'iki, mbega aya mazi ayiburuka ava hehe, ayo nkono ayo mazi ava mu kiyaga cuzure ava hehe, tugira duti Mana uragahambaye. Iyi imvura irikirarwa
hari abandi bara babivuga mu kirundi ciza canke bagera kure ngo wa mukobwa atagira inzigo mugira twihera amazi, iri kuvuga ijuru byari twihera amazi. Mugabo none haribyo twiga mu mashure ngo haraba ngo ntuzenye ngo phénomène ngo ya evaporation ngo bigenda uko ego bigenda kurya. Mugabo ubwo iyo nsigurira hagije, imvura iri kirarwa yaribitse hehe kugira ngo ntiseseke ku mwanya ngo isesekere rimwe ejo hakazoga yindi. Nivyo nayo mafenomene mugabo hari bigitangaro gikomeye c'Imana. Ivyo rero abatazi kubiraba ntashobora kubiraba, arabiraba ntabibona ntabitahura, mugabo birimwo igitangaro c'Imana. Ndiko mvuga ivyo mugabo nkuko notanga uburorero ubundi burorero. Ngiye turavye je ndibuka nkiri umwana mutoyi tugiye gusenya, ugasanga hana akanyoni karikiye gafise utwana uruswi 6-8, ukabona utwo duswi dukomye gato turasima kugira ngo ducubore gufungura, kuko twibaza yuko nyina ari we azanye ivyo gufungura. Ninde tubwiye ngo twasama two tunyoni? Ninde bitubwiye vraiment? Turi kumwe turiko turajana. Iyo nyoni nyina wazo yagiye kuraba ivyo yogaborera abo bana. Nindi yavyigishije iyo nyoni ko iza kurondera ivyo abo bana. Ubwo ntigiti bazokwimenya. Ubwo ntubona yuko mu ivyo bintu harimo igitangaro, kandi igitangaro c'Imana. Kutabona ivyo rero nyene ntuburamurikirwa, mugo umuntu yamaze kumurikirwa arabona yuko ivyo Imana yaremye aragahambaye, kandi niryo tuboneramwo ubwo bwiza bw'Imana yacu. Itegeko rero rivuga riti biri hasi nivyo biri no hejuru. L'univers matériel relève les vérités invisibles de Dieu. Nutashobora kubona n'amaso yawe ibiri ngaha ku isi ubibonamwo ubwiza bw'Imana, mbere ngo bizogorana yuko uzobona Imana umaze kuva muri buno buzima, bizogorana. Banza ubone ubonesha amaso y'umutima ibintu vyose. Mbega iyo turavye uruyoya, iyo jewe nize ibijanye n'amagara y'abantu, ubuvuzi, hari vyinshi nahaboneye. Uravye akayoya kakira kantu nyene kari fragile, nagiye mbona uwo twahuye ejo bundi ambwira ati wa mwana mwadufasha kwibaruka arakuze uyu munsi. Ndabe nsanga ni inkumi igeza nkariya aya. Mugabo nibuka uyo munsi ukuntu karakayoya nyene kagoye no gufata mu minwe, uvuga uti uyu muntu mbega azova mwiki aho tugeze amaso. Mugabo uyu munsi ni inkumi isenye kavoma, no mwana himbara abavyeyi ni woraba, ariko kabasha aho nta gitangara wewe uri kurumvamwo c'Imana. Kwihweza kubona ivyo Imana yaremye tukabibonamwo ubwiza bwayo. Rero kwino tegeko wo bivuga muri make nko mu rurimi rw'igifaransa avuga ati ce qui se passe dans le spirituel influence le physique. Dieu veut que son règne soit manifesté sur la terre à travers nous. Imana iragomba yuko ivyo yaremye ububasha bwayo bwibonekeza ngaha ku isi biciye muri twebwe nyene. Ibiri mu isi bitaboneka, isi bitaboneka mwumve, isi impwemu biragaragara ngaha mu isi biboneka. Dusabe rero iyo nema, dusabe izo nkomezi kugira ngo dushobore kumenya kubihuza, tubirabe tubibone. Nta nahandi tugomba kumenyera. No kuri Imana iratwiyereka. N'ubu wewe uri kuranyumviriza muri no nyurabwenge, raba ibintu biri imbere yawe. Ndabona ifoto nk'ubu imbere yanje, biga abantu bashoboye guhingura, abantu barose buriya bumenyi bwo gukora ico cuma gitanga ifoto nkiye kikazana umuntu kurya nyene. Ubwo nta bubasha bw'Imana mubibonamwo, n'ubwenge bw'umuntu. Birahambaye bagenzi. Nawe rabisha amaso ngaho uri kugira ngo ubibonere ngene Imana igira neza mu kintu itari cyo cyose, icuza kuraba cyose ugisangamwo ubwiza bw'Imana. Mbega nk'abantu mugendera mu ndege, ubwo burya mwebwe nta kintu bibabwira iyo muri mu ndege mukabona ikintu gihaguruka kikava hasi, noneho kigatwara abantu n'ibintu ntiworaba, kikanzaganya inzuzi n'ibiyaga amakontina ntiworaba,
mukaza mubona kirashikanya abantu mukama wanjye. Nimba ataco bikubwira mu vy'Imana n'ubwenge ni kubw'abantu, ariko ubwo bwenge buva kuri ca kinyabuzima kimwe kubona mu itegeko rya mbere. Ndiko mvuga indege kumbure ngira ngo agatima kokubita muravye kiriya gitangaro Imana yahaye, buriya bwenge Imana yahaye abantu ngaha mwisi bwo gukora no kuja mu ndege. Nuko itegeko rigira gatatu niri novuga nti ibintu vyose biranyeganyega. La loi de vibration, tout est en mouvement. Ibintu vyose ntibiri mu kibanza kimwe, nta kintu na kimwe kiguma mu ruhande rumwe ngaha mwisi. Rien n'est statistique. Nawe ugihe wavyuka ari abantu bagumye harya kiretse n'iryanzu yawe uvuga ngo iguma hajya isi irazunguruka. Nta kintu na kimwe kiguma mu mwanya waco, ikintu cose kiravaho cari kiri. Ivyo Imana yarabitondetse uko. Ugiye gusoma mu gitabo ca Isaya ikigabane ca 55 umurongo w'11, aho tugomba kubona neza yuko n'ijambo ry'Imana rirava novuga ku cicaro c'Imana rikadusanga hariya turi, rikagusanga hariya urwariye, hariya ku gatanda uriko urababara cane. Ijambo ry'Imana rikava mu ijuru rikahagusanga, rigasanga umusore ari muri fiançaye rikaza kumuraba, rigasanga abantu baraye barose ikibondo, ijambo ry'Imana rikabasanga, rikaza rigana umuntu afise imishatsi ya madred kubita inyuma, iryo jambo ry'Imana rikaza rimubwira ati ayo madred urabona ingene ari nahaza Imana. Ni kuvuga ijambo ry'Imana rigusanga muri ico kintu cose urimo. Rero mu inkuru nziza nako muri jambo rya 55 kwa Isaya ngo ijambo ryanje iyo rije kwisi ntirigaruka ataco rihinduye, ritaranguye ico naritumye. Amen. Ijambo ryanje iyo rije kwisi ntirigaruka ataco rihinduye, ritaranguye ico naritumye. Tout ce que Dieu dit est fait est en mouvement et produit des effets. Ibintu byose Imana ivuga canke ikora novuga ntibiguma hamwe kandi ntibicubura kugaruka atakimazi bigize, bivanye n'ico Imana nyene yashatse. Niko isi itunganijwe. Wowe rero umenye yuko rirya jambo ry'Imana uri kuraronka bivanye n'ibihe urimo. Rishobora kuba ijambo ry'Imana niko dusoma, mugabo rishobora kuza ari n'ijambo Imana itumye umuntu. Erega Imana iratuma abantu uhemwe, ukabona iyo uri mu kibazo kanaka haraje umuntu irito console, arakubwira ati humura, ntaco, ibi urimo ejo bizomera neza, Imana iri kumwe nawe. Burya c'était envoyé de Dieu, ni Imana yamurungitse, ni Imana yamurungitse kugira ngo akuzanira ijambo rikuremesha, kumbure riza riherekezwa n'intabaro kanaka iciye mu biboneka. Imana ni nziza, niko yabitunganije. Uzuragaba rero mu gihe uzurabona abantu baca imbere yawe bakubwira ibi, bagenda bagaruka bakubwira ibi, ntubifate minenerwa. Nta kintu na kimwe kibera ubusa. Naho yoza akumbura akaza ari umuntu ubona umengo ni w'amarabwa make, akaza umengo ni umuntu utiyumvamwo, akaza umengo ntaco asumbije abandi, nawe ari munsi yawe. Mu byo turabica amaso urazi yuko abantu twama turaba hafi. Oya, menya yuko iri ya message dodje muri uyo muntu Imana ikirakurungikira. Ingene Imana yami dutabara ikaduha abantu baza kuturemesha iyo turi mu bibazo. Ukazubona umuntu aragwaye, arakitswe n'amagara, arananiwe, Imana iracishije ku nzira y'ubuzima bwiwe umuntu aza kumuha indemesho. Ibikoze cyane, ibidutabaye, tukumva ko turemye, tukumva ko tunonokewe, tukumva yuko n'ubwo bubabare no mu musaraba turiko turikorera Imana iri hafi yacu
iciye mu yo muntu. Nongere kandi ntera intege cyane abantu mwama muza kuremesha abantu bari mu bibazo. Imana irabakunda cyane. Rya jambo ry'Imana Yesu avuga ati harahiriwe abaremesha amahoro kuko bazokwitwa abana b'Imana. Abaremesha amahoro kuko bazokwitwa abana. Mwihatire kuremesha abandi, muremesha amahoro no mu bihe vyoba bigoye. Nta kintu rero na kimwe kiguma hamwe, ibintu byose n'ijambo ry'Imana rirava aho riri rikagenda kandi rikaza. Wowe rero n'ibibazo uzoba urimwo uzumenye yuko ibyo bibazo ntibizoguma kuri wewe, bifise umwanya wabyo, birava bikagenda hamakaza ikindi kintu. Niko bimeze. Ni nk'umunezero nyene, n'umunezero iyo tuwurimwo uramenya yuko ejo naho ushobora kubikigwa ikindi gihushane c'ivyo. Kubera yuko nimwe Yesu yavuga mu nkuru nziza ya Yohani kigabane ca 3:8 ngo umuyaga uhuhutira iyo ushaka ukumva urwamo rwawo, ngo ariko ntumenya iyo uva n'iyo uja. Umuyaga uhuhutira iyo ushaka ukumva urwamo rwawo, ariko ntumenya iyo uva n'iyo uja. Hari ico Yesu yavuze gikomeye mu bijanye nuko atakintu na kimwe kiguma mu kibanza caco. Turiko turajana. Ndabakunda cyane. L'esprit de Dieu est un mouvement constant. L'esprit de Dieu est un mouvement constant. Ni mugende rero ku bwa mutima. Ntimukore ku bwa kamere y'umubiri. Abagarate kigabane ca 5:16. Mugende ku bwa mutima, ntimugende ku bwa kamere y'umubiri. Umukristo rero agomba kubandanya urugendo rwiwe mu buryo bwo kwemera, mugabo kizira guhagarara. Hari abantu bavuga ko bashitse mu rugendo rwabo rwo kwemera, ukaza yumva umuntu ari namuye ngo jewe ngo ivyo gusenga ngo nasenze kuva kera, ngo nizi seminari ngo burya ngo byapfuye kwanka, ngo naho ngo twarafukama gasha ngo kuva mu gatondo, ngo ubu rero urumva ngo ndi muri bonus canke ngo je narahejeje ngo bari bafukame. Oya, ibyo sivyo, ubuyobewe cyane, kubera yuko urugendo rwacu rw'ukwemera n'urugendo rubandanya ntiruguma hahandi. Kandi muri make tubwirizwa kuba abantu mu kwemera kwacu tutaguma hamwe, tuguma dukura mu kugerageza kwirinda yuko ukwemera kwacu gupfapfana, ndabivuge gutyo, mbere gushika naho tugira ce qu'on appelle la mort spirituelle, ugasanga ukwemera kwacu kwarapfuye. Birashobora gushika kandi wari umuntu yemera Imana. Gerageza rero ugume mu buzima bwawe ugomba gukura, wigiza imbere urugendo rwawe rw'ukwemera, ntuze wigere ubona ko washitse. Hari preface tuvuga muri Ecclesia Katolika iyo turi mu nkuka y'imisa, ati Mana utugabire umutima wo kukurondera no kugutora, nuwo gusubira kukurondera tumaze kugutora. Uravyumva? Ni mwayo majambo kandi ni nayo nyene nagumije canke nico nagumije. Utugabire umutima mukama kukurondera no kugutora no kukubona, ariko kandi utwongera umutima wo gusubira kukurondera tumaze kugutora, tumaze kukubona. Ijambo ryiza cyane, ijambo rihambaye, ijambo ritwereka yuko tugomba kubandanya dushimangira muri buno buzima, muri buno rugendo rwacu. Imana idufashe. Itegeko rya 4 rigira riti ikintu cyose gifise igihushane caco. La loi de la polarité. Tout à son oppose. Ikintu cyose kirafise igihushane caco. Mugende mu gitabo Ecclesiastes no cita gute, ni igitabo cy'umusiguzi kigabane ca 3 akarongo ka mbere. Mu kimwe cyose gifise umwanya wacu. Sindabitudeye kuko yabivuze, mugabo uvyumve uze gusoma n'iryo jambo, ngo hari umwanya wo kuvuka n'umwanya wo gupfa. Hari umuco akaba n'umwijima, hari kibi hakaba n'iciza, hari ukuri hakaba n'ikinyoma. Ikintu cyose kiri ngaha mw'isi
kirafise oppoze yacu. Hari umugabo akaba n'umugore, hari ukuri hakaba ikinyoma, byose. Ahandi mu ijambo ry'Imana nyene muri Samuweli wa kabiri, nako Samuweli ikigabane ca kabiri umurongo wa 6, ngo Umukama niwe yica kandi niwe akiza, niwe ajana mu kuzimu kandi niwe akurayo. Kwica, gukiza, kujana mu kuzimu, gukura mu kuzimu, ibintu byose byama bifise igihushane cavyo. Wowe rero niwe muri iki, ni nayo message tugomba gukuramwo. Niwe muri iki umenye yuko hariho ikindi ku ruhande, kandi igitevye gusa n'umwanya mugabo, kandi hari ibyo tugomba kuguma turwanira kugira ngo tube muri kimwe. Rwanira ukuri, cagisabira ico ca Francisco yasize akabivuga. Ariko ndavuga ntitugerageze canke dusabe inema y'Imana ngo rimwe rimwe kimwe tugume muri kimwe, tugume muri bibiri, ngo ahari urwanko ndahajana urukundo. Twebwe tugume mu rukundo, tuve mu rwanko tugume mu rukundo, tugume tugwanira urwo rukundo. Ngo ahari amaganya ndahajana akanyamuneza. Nibyo duhamagarirwa. Hari amaganya akaba n'akanyamuneza, mugabo twebwe duhamagarirwa kuguma mu kanyamuneza, mbere tukakajanamwo n'abari n'abatari muriko. Ico tuguma tugihamagarirwa mugabo, kandi ukanamenya yuko kuri ibi byo kuvuka, iyo wavutse basigaye kuzopfa, ivyo ukavyitwararika mu buzima bwawe. Iyo tubaye mwijoro tumenya yuko ejo ari ku murango, kamenya mwijoro ngomba gukora iki, kuko ku murango naho nzokora iki, umwanya ntukujane. Niba burwaye hasigaye gukira, nutakira kibazo kizuba kiri yuko udakize, mbega hagiye gukurikira iki nyuma yuko ntakize. Mugabo bundi hari urupfu hakaba n'ubuzima. Mukama niwe yica kandi niwe akiza, niwe ajana mu kuzimu kandi niwe ajana, niwe akura muri uko kuzimu. Dieu maîtrise ses oppositions et équilibre l'univers. Imana irazi ubwo butandukane bw'ivyo bintu kugira ngo buze butuma isi iba mu nzira nziza, iba muri équilibre. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Kugira ngo umuntu ariko agendera mu mwijima ntagume muri uwo mwijima, mugabo abe mu muco. Tugomba rero guhitamwo umuco aho guhitamwo umwijima. Iyo ni principe fondamentale, ni shingiro ry'umuntu mu buzima bw'iwe. Umuntu agomba guhitamwo umuco aho guhitamwo umwijima. Tubwirizwa rero kandi gutora iciza gusumba ikibi. Hariho abantu mw'iyisi ubona yuko mu buzima bwabo bahisemo ikibi. Mugenzi, hitamwo iciza. Niko Imana bishaka, nico Imana ihamagarira umuntu wari we wese. Wewe nawe wahisemo iciza, wahisemo neza. Imana iragukunda, Imana irakuraba ikaguhimbarirwa, ariko gumuraba neza, muraba neza muri gwa rugamba, muri za nzira zigoye uri kuracamwo, yuko ukiri mu ciza. Kandi ntugwishwe n'akamanyu k'umutsima, ntugwishwe n'akantu gatoyi, ntugwishwe n'akantu ubusa. Tugume turaba yuko duhagaze, ariko bigihambaye tubwirizwa kuguma dutora iciza usumba ikibi. Ubwa gatanu, la loi du rythme. Ibintu byose birakurakuranwa. Ubwa gatanu narimvuze nti ibintu byose birakurakuranwa ngaha mw'isi. Biragomba gusa n'irya kane, la polarité.
kubera yuko muravyibuka canke mwarabisomye mu gitabo c'itanguriro kigabane c'8 akarongo ka 22 ngo haba umutaga haba nijoro, ngo haba umuco haba n'umwijima. Uravyumva? Haba umutaga haba nijoro, haba umuco haba n'umwijima, haba hasi haba no hejuru. Ni kuvuga yuko ikintu cyose cyama gifise ico ingene bigenda birakura kuronka, kandi ico ntakiza mu kibanza c'ikindi. Umutaga uhavuye haza ijoro, ijoro rihavuye haza umutaga, niko bimeze. Haze mu kiganiro inyura Iyo havuye umwijima haza umuco. Iyo umuco uhavuye ntumenye ryari umwijima urakurikira. Tugomba kuguma twama tugavye rero twebwe abantu. Iyo uri mu bintu vy'umuco, ibintu vyiza, ukumva uguwe neza mu gusenga Imana yawe, ukumva urahamagara Imana ikakwishura, ukumva Imana muri byose ikuri hafi, umenye yuko ushobora kuza ikindi gihe wumva umengo guhamagara Imana no kuyiborogera no kwikumva ukamengo biragoye. Ivyo bihe biraza, mugabo ntugomba guheranwa navyo. La sagesse spirituelle ntugomba guheranwa navyo, kubera yuko uyo mwanya wavyo ni wahera igicu ciza kiraza. Mugabo kandi ni wa mu gicu ciza umenye yuko ushobora gushika mu bindi bihe. Niko vyubatse. Un ordre cyclique établi par Dieu. La nature fonctionne selon un ordre cyclique établi par Dieu. Tubonera rero muri vyose, muri ivyo biboneka n'ivyo bitaboneka. Hariho gutera, umwanya wo gutera, hakaba no kwimbura. Hari abantu rero barondera kwimbura batateye, canke bakarondera kwimbura mu mwanya atari wo kwimbura. Kujya gutera bifise umwanya wavyo, no kwimbura birafise umwanya wavyo. Nta kintu gikanye hama kigashuha, haba imvura haba n'agatasi, bifise umwanya wavyo. Nturindira agatasi kandi n'igihe c'imvura, nako turi mu gihe c'imvura. Nturindira ijoro turi mu gihe c'umurango. Ivyo rero bigomba kutwereka ingene Imana yaremye ibintu byose mu rutonde. Banze muhumuke, mwuguruke, mumenye yuko ibintu byose Imana yabiremye hari aho igomba, hari kigomba kandi kabiremera umuntu. Harabaye umwanya wo kurira n'umwanya wo gutwenga, umwanya wo kuvuga n'umwanya wo gucereza, umwanya wo guhora. Hari igihe tubisoma mu ijambo ry'Imana ukamengo ni ibintu passager, ukamengo ni ibintu vyanciye aho, mugabo bifise bigomba kutwigisha no kumenya rero kuba mu gihe icari cyo cyose mu mwanya wacu. Umusiguzi kigabane ca 3 karongo ka 4 ivyo muzo muraba mukabisoma. Ingene yageze ikintu cyose gifise umwanya wacu. Ibintu byose birakurakuranwa. Chaque moment de la vie a son temps. Mwanya ni ikintu gihambaye rero. Ivyo urimwo ni kibazo c'umwanya gusa, ubundi bizohinduka. Uri mu munezero uyu munsi, umenye yuko ejo ushobora kuba uri mu marira. Vyitege. Hama uyo mwanya w'umunezero ukoreshe nkuko bibwirizwa. Uri mu marira naho nyene ifate, reka guta ubwoko, reka guta amajambo, reka kurogota ku Mana. Ico ni gihe cyayo marira nyene. Ejo tuzoba mu gutwenga, tuzoba mu kanyamuneza. N'inyuma y'urupfu nyene, n'ubwo rupfu rutugeza kure, tuzobona abacu, tuzosubira duhimbagwe no kubabona. Pawulo akabivuga ati amagorwa turimwo ntahahuriye n'akanyamuneza tuzogira mu ijuru, tuzogira mu kubona iyo Mana. Ikintu cyose rero n'umwanya wacu. L'histoire est cyclique et répétitive, kandi ivyo urimwo si wowe wa mbere. None ko wabuze umuntu, n'abandi bamubuze n'igihe twavuka n'abasokuru bacu. Gerageza rero ubihuze n'urukundo rw'Imana, tubibonemo urukundo rw'Imana, kuko vyose tugaruka mu kurondera Imana. Rero mu majambo make twogumya kuri no tegeko nuko tubwirizwa kumenya ibihe by'ubuzima. Tubwirizwa kumenya ibihe by'ubuzima,
tukamenya kubana navyo nk'uko Imana yabitegetse. Urumva aya majambo kabasha, kandi bitugora cyane tukabaho turishije n'abandi kubera yuko tutamenye ibi bihe by'ubuzima ngo tumenye kubana navyo nk'uko Imana yabitegetse. Ninde yo kwangisha Imana yategetse? Ubugira gatandatu ni iki twovuga yuko ico ubiba arico wimbura. Iri tegeko rero gena tegeko kino cigwa ni itegeko rihambaye cyane. Nasanze ari itegeko rihambaye cyane. Yego naya yose ntiworaba. La loi de la cause à effet. Toute action a une conséquence. Rien n'échappe à la justice divine. Iki ni cyose ndiko ndakora mu buzima kirafise ingaruka yacu, naco gishobora kuba ciza, gishobora kuba kibi, kirafise ingaruka. Gishobora kuba ingaruka y'uno munsi canke ingaruka y'ejo canke yahirya y'ejo. Mbere ishobora kuba ingaruka nziza canke mbi bivanye n'ico nakoze n'inyuma yawe no buzima, ariko nta cijana. Imbuto dutera niyo imera. Muntu uri kurabiba iciza mu bantu, muntu uri kurabiba amahoro mu bantu, muntu uri kurabiba urukundo, muntu uri kurabiba ubutungane mu bantu, muntu uriko iciza urukundo, ukiriho uzobona ingaruka nziza y'ibyo uri kurakora. Mbere naho utazoba ukiriho, ingaruka yabyo ntizokwijana, izoguherekeza. Nuriya munsi bagushingura, ingaruka y'ivyo bintu nziza izoguherekeza. Ariko kandi muntu uri kurabiba ugwanko mu bantu, muntu uri kurabiba amacakubiri mu bantu, muntu uri kuravuga yuko abantu bose ari babi, amoko amukayashira imbere yani ukayashira inyuma, ibintu byose ukageneraliza mu kibi gusa. Muntu uri kurahohotera abantu gushika naho ubaka ubuzima cyangwa ugomba kubaka ubuzima. Muntu uri kurarenganya imfuvyi n'abapfakazi, muntu uri kurarya iby'abandi, muntu uri kuriba amatungo ya leta n'ay'igihugu, muntu uri kugira gute, muntu uri kutera ikibi uzocimbura. Ushobora kucimbura ubunyene, birashoboka navyo, inyuma yo kubikora ukavyishura, ukavyimbura ukavyishura, cyangwa ukazovyishura ejo canke hirya y'ejo canke ku munsi wo gupfa kwawe. Mbere ushobora no kuvyishura inyuma waramaze kuba muri ubuzima. Iyo mbuto wateye ikamerera wewe, ariko ikibabaje iyo ari mbi ikamerera n'abana bawe wasize. Hari imivumo, hari amakuba menshi, hari kugondamirwa na buno buzima biriko biva kugene abavyeyi bacu b'imbere gatoyi canke inyuma, izi nzaruka ingene bagiye baritwara, bikadukurikira twebwe abana. Ariko nawe uri kumvira ino jambo, kandi iyo mbuto uri kuratera umenye yuko ishobora kuba n'imbuto izokurikira uruvyaro rwawe ejo. Ndakwifurije mugenzi gutera imbuto nziza. Tera imbuto nziza kugira ngo iyo mbuto nziza zibandanye yama ivyamwa vyiza. N'igihe uzo waravuye muri buno buzima bwo kwisi, bazobagire bati haraciye umuntu, twarabonye ico kiremwa c'Imana, yari umugwaneza, yari umuntu mwiza, yarangwa n'urukundo, yarangwa n'amahoro, yarangwa n'ikigongo, yarangwa no gufasha abandi, yari itaha imfuvyi n'abapfakazi, yari itaha abagendana ubumuga. Nta muntu yagwaye yamugwane sari, yararaba abarwayi, yararaba bari mu bitaro, yararaba abantu bose bagandamiwe, abantu bafise inzara, batambaye ntiworaba, abantu bagenda gusa babuza agahuzo. Yemwe uyo muntu yari ntungane. Bakwandikira mu bitabo, bavuge bati by'ukuri aragiye, ariko asize izina ryiza, asize umugisha mu bantu,
asize amahoro mu bantu, asize itekana ntazokwibagiranwa mu buzima bwiwe, mu buzima bwacu. Twarabonye intungane yaciye by'ukuri ku nzira y'ubuzima bwacu. Imana nimuhezagire, Imana nimuburukiro buhoraho, Imana nimugirire neza, arakaramba aragahezagirwa, arakagira umugisha wose, n'abiwe bakahezagira iyo muntu kubera yuko hari iciza yakoze. Uri gukora iki nawe mugenzi? Uri gukora iki kugira ngo ejo umaze kuva muri buno buzima bagire bati twarabonye umuntu aciye? Ubwo nta bantu bazogira bati Imana iradutabaye kubona imutwaye, si wowe nyine tuvuyemo. Ubwo nta bantu no kurya munsi wo kuguhamba baravye ingene wabayeho bazogira bati si utuvuyemo kubera ikibi cawe, kubera karenganyo kawe, kubera kugirira nabi impfuvyi n'abapfakazi kwawe, kubera ubutagurwa bwawe, kubera umuruho. Ubwo uriya mugore mu bana uyu munsi Imana yo guhamagara yovuga ati by'ukuri uyu muntu yerekira umari wacu. Ubwo naho yo bivuga nivyo bavya bindi vyuko ugiye nta kuze ka tumutera amashugwe nivyo babirya. Ubwo hamwe uyo mugore wawe canke uyo mugabo umwe wese uwo mu bana yogenda by'ukuri yo gushingira intahe iva ku mutima ko bafashije, ko babereye kirumara mu muryango. Iyo mbuto uri kuratera nizomera, iyo mbuto uri kurabiba nizomera. Nos actions ont des répercussions inévitables. Ivyagenwe vyose ari bibi canke ari vyiza bizoje habona mu musiguzi Ecclesiastes igabane ca 12 umurongo w'14. Amajambo rero tuvuga no mu majambo bwabundi, amajambo tuvuga, ibikorwa dukora biragira ingaruka ku buzima bwacu bw'uyu munsi, bw'ejo, mbere n'inyuma y'urupfu. Amajambo tuvuga sinzi wabivuga ukundi ngo hazogira igihe ngo aho yari imvugo igera kure, mugabo yagomba kutwereka yuko ijambo twogitondera ngo hazogera igihe ngo umunwa ngo uvuge wonyene, ngo bijya ngo usubire mu byo wavuze, ngo umunwa wonyene, ngo umunwa uvuga wonyene. Ngo hazogera igihe ngo ibiganza byonyene ngo bamwe ngo vyerekane ngo ivyo vyakorakoye, ngo hamwe ngo birenge ngo vyonyene ngo vyerekane ngo iyo vyagiye. Yari imvugo y'umuntu ariko arakoresha, mugabo yari agomba kutwigisha ingene ikintu cyose dukora, ico tuvuga cyose kirafise ingaruka mu buzima nahazoza, kandi ivyo birishurwa. Birishurwa iyo turavyenye tukiri ngaha ku isi. Iyo vyabaye bibi bibari bibi nyene no mu buzima buzokurikira turavyishura. Ico twagumya rero mu bino tegeko, ivyo duhitamo vyose nivyo bizogena kazoza kacu. Ivyo wahisemwo, amajambo ukoresha niyo zokwerekana kazoza kawe kejo. Ibikorwa ukora nivyo bizokwerekana kazoza kawe kejo. Ni vyiza rero ko ni vyiza gutera ivyiza kugira ngo dusarure ivyiza. Ntacijana ne ico kintu ciza uzokora mu buzima bwawe mugenzi, naho ata muntu azoba yakubonye, uzumenye yuko impera n'imperuka hari hano canditswe. Ni itegeko gisanzura, ni itegeko rya kamere, ni itegeko Imana yashizaho, niko Imana yabitunganije. Nta ukubonye mugabo uzumenye yuko uko bigenda kose. Erega hari abantu bamaze no kubitegera ibi byo gukora iciza no gutanga, kamye nyene gutanga bizana imigisha. Iyo agomba kugira ikintu asaba Imana, aho yogiye mu isengero agira ati Mana mibi, Mana revyo ntafise, ahubwo ngo afate n'ivyo yari afise vyose. Imbere afise amafaranga 1000 akikorera agashira abagwaye bagafungura, yari afise 10,000 nimba yasigaranye, aho yogiye kuririra Imana aratanga 10,000 ugasigarana ubusa, kubera yuko uwo muntu bari amaze gutegera neza yuko gutanga ari byo bizana iki imigisha. Itegeko rya kamere rivuga yuko nta kintu naho utanga ata muntu akubonye wowe bikore ahantu byanditswe, byo biranditswe. Ariko nikibi rero nuko igihe tuzokora ikice cyose nata muntu yoba yambonye ngikibi kimeze nkajya ahantu igifyera giciye. Igifyera naho cyo bacamaze kurengana cagiye imisozi n'imisozi, hajya ahantu caciye
uhasanga umukori, uravuga uti gifyira ntaco mbona mugabo aho caciye ngaha ngiyi nzira caciyemo. N'ikibi rero iyo tugikoze ntukibona ikibi mugabo aho caciye tuzokibonera kuri izo ngaruka zaco. Itegeko rero tugeze ko itegeko ry'indwi ari ryo tegeko ya nyuma, la loi de la transmutation. Tout peut être transformé. Ibintu byose birashobora guhinduka, n'umuntu arashobora guhinduka. Hari abantu bari mu kibi wamubaza ngo je ni kometse ngo niko Imana yandemye haditu, agakora ikibi akavuga nabi agatera urwango ngo je meze uko ntumeze uko na gato, woshaka byohinduka. Rien n'est fixe, tout peut être transformé. Kubera yuko mu Abikorenti ba kabiri 5 kugera ku 17 cyangwa 5 kugera ku 17 ngo umuntu abaye muri Kristo acaba ikiremwa gishasha. Amen. Umuntu abaye muri Kristo acaba ikiremwa gishasha. Dieu transforme les hommes par sa grâce. Imana yaratanze ububasha bw'uko umuntu ashobora guhinduka, ariko Imana ntigufata ku nguvu, ntigufata nikugobera, yaraguhaye ubwo burenganzira bwo guhitamo. Hari hamwe yavuga ikahitamo uti nshize imbere yawe umuriro niki urupfu n'ubuzima, hitamwo ubuzima, hitamwo ubuzima kugira ngo ntuzopfe. Nawe ikiduha n'ubwo bubasha rero bw'uko dushobora guhinduka, cyane cyane tubaye muri Kristo. Ubuzima bwacu bukaba muri Kristo, turaba ibiremwa bishasha. Abantu bari batuzi muri kahise, abantu bari batuzi uko twari tumeze, bakatubona twarahindutse kubera yuko twabaye muri Kristo. Ni nka bimwe yontu zenye Paulo yandikira Abaromani, bivuze mu rurimi rw'Igifaransa, yababwiye ati bigabane cya 12 kurongo ka 2, ne vous transformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Par le renouvellement. Ni mugume mwiyubura, mube bashasha, ubwenge bwanyu bugume bwiyubura. Ni bwa rugendo dutangura hama tukagomba kubandanya. Mugabo tuzirikana neza yuko Imana iduha iyo nema niyo ngabirano yo kugira ngo dushobore gukura mu kwemera no guhinduka, kubera yuko Imana umuremyi wacu yarabitugabiye. Yarabitugabiye. Rero ahandi mu Banyikorenti ba mbere kigabane cya 15:42 ngo icaremwe mu gupfa kirazukira ubudapfa, icyatewe mu gupfa. Ce qui est semé dans la corruption ressuscite dans l'incorruptibilité. Harahambwa ikintu gipfa mugabo hakazuka igidapfa. N'ububasha Imana yahaye umuntu, yahaye ikiremwa cyayo. Même la mort n'urupfu rurahindurwa, Imana ikazoruhindura mu buzima buhoraho. Imana atari nziza kayemwe. Urupfu Imana ikaruhindura mu buzima buhoraho. Même la mort peut être transformée en vie éternelle. Nuko rero muri make kubwira itegeko, Imana yarahaye umuntu ububasha bwo kwiyubura no kubandanya urugendo rwiwe muri mutima mweranda. Dieu a donné à l'homme la capacité de se transformer et d'évoluer spirituellement. Guhinduka no kubandanya mu kwemera, mu rukundo, mu rukiza rw'Imana, mu kanyamuneza kayo. Imana yarabigabiye umuntu kubera urwo rukundo rwayo nyene. Ngaya amategeko indwi adufasha kwihuza n'Imana dufatiye kuvyo yaremye. Tugomba rero kuyamenya,
tugomba kuyamenya, nayo amajambo Bibiliya yavuga ko tugomba kuyamenya kugira ngo umuntu ashobore kumenya. Urumva, abwirizwa kwiga kubana n'ayo mategeko kugira ngo atahure neza ubumwe agomba kugiriranira n'Imana hamwe n'ivyo yaremye. Mugenzi, usubira inyuma rero urabe ni gute wihuje n'Imana yawe uyirabiye mu vyo yaremye. Ni gute wihuje n'Imana yawe? Mbega none kurundi ruhande naho ni gute wihuje uri mu bumwe bwiza n'ivyo yaremye navyo nyene ubwavyo? Ubwo uravye ivyo yaremye vyo gutuma uninahaza Imana uyu munsi, vyo gutuma witahura. Kuko utaritahura ntushobora gutahura Imana. Umuntu utarimenya, umuntu urondera Imana, banza wewe wimenye, banza wirondere wewe. Igihe cyo tutazomenya yuko niwihweza, niwiraba kabona nturibonamwo ubwiza n'agashusho vy'Imana, d'abord ntuzokabona mu yundi muntu, ntuzonakabona no muri wowe nyene, kuko niyo Mana ntuzoyibona kubera yuko ntubibonera hafi. Ibyo tubonesha n'amaso yacu ibyo navyo bizogaragarira mu bikorwa byacu. Umuntu yica uwundi, umuntu yanka uwundi urunuka. Aha rero uriko uraba abandi ngo nakamwe baravyumvise. Umuntu arenganya abandi, umuntu ibi byo kwaka ubuzima abantu atabona uruyoya ngo rurabemwo ubwiza bw'Imana. Abantu bakorora inda, abaganga bafasha abantu gukorora inda, aho yagomba gutanga ubuzima akahashira urupfu. Iyi mama ngo nta mwana araboneka, ngo biracara amazi. Ubwo na amazi woshira mu isome niyo haragiye ukarya, ajya amazi ubona ari hashi dezo uko uyazi. Ubwo ayo mazi wese wahereye kubamo yetaba wewe, utaba ayo mazi ubwa mbere twari kukubona, wari kuba umuganga tuvura, naho mbona ikibi kikugarije. Ibyo turabibonamwo ubwiza bw'Imana n'ivyo kuri uracari kure, bizokugora kubona iyo Mana. Imana tuyihwereza mu vyo yaremye mu biri imbere yacu, kandi washobora kubibonamo Imana izonanye kwiyereka, guha umuco wayo. Uzona have n'igihe uvuye muri no buzima uyibone imbona nkubone, kubera yuko watanguye kubona ubwiza bwayo, inema yayo, iwongwe cyayo, amahoro yayo, ingene uhereye ngaha kwisi, uhereye imbere yawe. We wa mugabo, iyo muravye ujya mwana karakayo ya mugabo rabe ingire mufise umwana musanga yatwanije vyose, ntaco bibabwira, nta message, nta bibasiga uko nyene. Wa mugabo uravye ingene waryamanye n'umugore wawe, ntiwabonye ingene vyagenze, ushiduka umugore wawe yibungenze avyara kana, uravuga uti naka kana ni jewe kamvuyemo, ni je nagavyaye. Nta gitanga bibona muka wa mugabo we. Nuko rero nshuti bagenzi ba televiziyo Umuvugizi, ikiganiro Inyurabwenge ngomba ndagisozerere ngaha. Nibaza yuko hari ico mwagumije, ico twagumije. Nimba cyo wagumije ije hariya muri commentaire ugiye cyo tubwiye. Ugomba yuko tuje kwitiko rimwe rimwe, nzogaruka rimwe rimwe duriharira umwanya waryo uno munsi hari muri rusangi, kugira ngo twumve nyene ivyo Imana yaremye tugomba kwibonera kwibonamwo iyo Mana nyene. Ariko kandi kugira ngo uzubona nyuronka ubundi butumwa, izindi nyigisho, ako kazogera ubona kanditse ko subscribe canke j'aime, ubikore, ugire like na partage, kugira ngo noneho tubandanye gukomeza umuryango, kubaka umuryango mugari. Ariko nimba hari byagucitse, dusubire duhurire hariya mu ntango z'Umuvugizi TV. Ngize nti Imana ibahezagire, mugire ibihe byiza ngaho iwanyu.